ADF iriko irahona cyane ihonera mwibi bitero. Reka mbanze ngaruke ku mateka y'abanyamurenge kugira ngo abanyamurenge mubanze mu ntahure canke mubanze mumenye bino bintu murimwo ni bintu nyabaki. Ese biberi wacu muri Minembwe ese mwaye muyibona cyangwa ntimwaye muyibona tubonye ko abantu bagiye gushira kabisa abantu bagiye gufa ahubwo tuza tumwe muhendwa n'abantu bavuye Rwanda mwaje muri Kongo muri Zaire barabakira neza bahaho mwicara kugeza ubu ndagira ngo abahungu bagiye gufira gusa mu Minembwe. Aya mateni y'u Rwanda basize bama bacika bingira mu gihuru tumenye ko ibintu ndibyoroshe. Abasirikare mwagiye mubona ba FARDC za Koloshare za Kabira barazirukanye mwenda mu gihugu bisegetse yarabirukanye ngo bafite abasirikare bakomeye bitwa abahibu abadaragwa bagiye pare abasinipa n'abandi bafite ububasha bwo kurwanya indambara mu ijoro babarwanira mu gihuru mu misozi n'ahantu hose nyabona. Ese ibindi mwe mubibona ko tugiye gushira twewe atukuri kuringa kuri te tujye kumwe n'abandi bagenzi bandi bamenyesha makuru mu rugamba mwicaye nabi ndabibona mwicaye nabi cyane. Amahoro y'Imana abari namwe mwese mudukurikirana kuri urubuga nizere ko mumeze neza cyane. Twe turameze neza abadukurikirana bari mu mihingo itandukanye turabahaye mwaramutse namwiriwe. Twibutsa wewe utarakora sabone cyangwa subscribe nubikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Uyu munsi ni igenekerezo rya 12 turaza neza na neza ku maburugo cyangwa ku gutaka kw'abanyamurenge basanzwe bari muri twigwaneho. Turagaruka ku mirambo myinshi iriko iragwa hariya muri Minembwe. Ndababwira ko uyu mwanya muri Minembwe FARDC na Wazalendo ko warisiyo ya FARDC yoba iriko irerekeza hehe muri Minembwe centre kubera ko intambara zariko zirabera iza Mikeke ahanya za Karingi n'ahandi hatandukanye handavuga za Fizi aha hose n'ahantu hariko harakontrolwa na coalition ya FARDC ndavuga Wazalendo na FDNB igisirikare cacu ciza c'u Burundi aho bariko barakora ibintu biteye ubwoba. Ndaza kugaruka ndabereke ukuntu igisirikare cacu ciza c'u Burundi gikora atari babandi bariko baragenda bica abantu ndavuga za M23 bariko baragerageza gukora massacre ahazabu Kavuna Goma. Turafise amafoto y'abajene b'abakongomani bariko baricwa ariko amakuru dufise nuko aba bariko baricwa ari uko bo baswe kujoininga canke kwifatanya n'uyu nizinyeshamba za M23. Imbere ko tujya biganiro nyeze ndagusabe wowe utarakora sabone cyangwa subscribe kuri urubuga no bikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane gose. Okay, gatwinjire mu kiganiro nyezina. Muri Minembwe ibintu vyabaye ndanse, muri Minembwe ibintu vyabaye akananira bahinga. Twarabivuze kuva kenshi turavuga nti nyabuna abanyamurenge nyabuna mwebwe mwagiye kwifatanya n'izinyeshamba mwebwe mwagiye kwifatanya n'igisirikare cy'u Rwanda nyabuna murabe mushire ibigwanisho hasi. Hari abariko baratwumva kubera ko uyu mwanya tuvugana nuko abanyamurenge canke abari muri twigwaneho bariko bariko barashobora kumanika amaboko abandi bakishikana. Ibi ni ibintu rero byerekana ubutwari. Ubundi ntukwiye kuza urapfa uri kupfira umuntu ku nyungu ziwe bwite. Abanyamurenge mwakoze zino ntambara kuva kera kuva za 1996 ariko mwagiye murabikora mu guhendwa, mwagiye murabikora mutazi ico muriko murakora, mutazi nico muriko muragwanirira kubera ko abantu badukurikirana mwombwira umuntu w'umunyamurenge amaze kugira amaze
guhabwa igiti gikomeye ni mumbwira umugenerale amaze kugiga umugenerale canke amaze kugira umutegetsi akomeye kuva zino ntambara zatangura. Zino ntambara ni ntambara muri ko murakoreshwa kugira ngo mushobore gukingira canke mushobore gushikana ku nyungu zimwe z'aya mabandi, ndavuga amabandi ya FPR Inkotanyi, kuko iyi FPR Inkotanyi muri aka karere ntiyiteguriye guhagarika imigwano na ntiyiteguriye guhagarika intambara, kubera ko niho barazi mu bisanzwe ivyo barimo, barazi ivyo barimo. Wewe munyamurenge uri kurafata umwana wawe umushora mwino ntambara, banza utohoze umenye ati bino bintu turiko tubijamwo gute, bino bintu turiko tubigendamwo gute. Ubu abanyamurenge benshi bariko barapfa batwigwaneho, si batwigwaneho gusa, ndavuga n'abanyarwanda baba mu Rwanda mufise abana banyu mu gisirikare ca RPF Inkotanyi. RDF iriko irahona cane ihonera mwibi bitero. Reka mbanze ngaruke ku mateka y'abanyamurenge kugira ngo abanyamurenge mubanze mu ntahure canke mubanze mumenye bino bintu murimwo ni bintu nyabaki. Ese bino bintu ntibwo bari ububeshi mwakurikiye, bino bintu ntibwo bari ubugogi mwakurikiye. Igihugu ca Kongo kirabarokonesa 100% nk'abakongomani. Ni mwebwe muri ko murahendwa bababwira ngo murabatutsi b'abakongomani mutegerezwa kuba muri ko murifatanya n'abanyarwanda. Ariko ico no mbabwira canke no bwira abantu bose ko baradukurikirana nuko President Paul Kagame ntakunda umututsi, ntakunda n'umuhutu, ubwiwe akunda inyungu ziwe muri rusange. Reka ndabumvishe amaburogo y'abanyamurenge biboneka neza abanyamurenge ko barambiwe zino ntambara. Bamwe abanyamurenge batanguye gutahura ino ntambara igamijiki. Iyi ni audio ya bamwe mu banyamurenge aho bariko baratakamba bavuga nti nukuri kw'Imana turashize, ni murabe mu maniki bigwanisho, ni murabe muhebe bino bintu hama mwishikane. Ubundi niwo muti umuntu utari bugwanye canke ngo mutsinde ubundi uramwiyungaho. Sesa nuko bitegerezwa kumera, kubera ko uyu nyamurenge yabivuze neza, aravuga ati Tshisekedi yabaye umuntu mubi cyane, mubi gose. Nta muntu n'umwe akurikirana bino bintu byizi ntambara atazi neza ko Tshisekedi yamaze kugirane kunanira uyu Paul Kagame, kandi imbere yabashuka yarazi neza ko ibintu bizogenda neza. Ndavuga uyu Paul Kagame yarazi ko ibintu bizogenda neza, ariko ibintu byaramaze guhinduka, ibintu byaramaze guhindura isura. Ubu umunyamurenge umunyarwanda ariko arapfa apfira hehe hariya mu gihugu ca Kongo atacari karazira vero. Reka namumishe no audio gatonya hama tukomeze. Abanyamurenge n'abanyarwanda turi mu hamwe muri groupe ya Sidikifu kwetu. Bibere iwacu muri Minembwe si mwaye muyibona cyangwa ntimwaye muyibona. Tubonye ko abantu bagiye gushira kabisa, abantu bagiye gufa. Ahubwo tuza tumwe muhendwa n'abantu bavuye Rwanda, mwaje muri Kongo muri Zaire barabakira neza, babaho mwicara kugeza ubu. Ndagira ngo abahungu bagiye gufira gusa mu Minembwe. Aya mateni y'u Rwanda basize bama bacika bingira mu gihuru. Tumenye ko ibintu ndibyoroshe. Abasirikari mwagiye mubona ba FARDC za Koroshare za Kabira barazirukanye mwenda mu gihugu. Gisegetse yarabirukanye. Ubafite abasirikari bakomeye bitwa Bahibu, abadaragwa bagiye pare, abasinipa n'abandi bafite ububasha bwo kurwanya intambara mu ijoro. Babarwanira mu gihuru, mu misozi n'ahantu hose. Nyabona ese ibindi mwamubona ko tugiye gushira twewe Toto Masasa n'abandi bakunda n'abandi, none se ibi mubivuga gute niki mubivugaho ko tumugiye gushira, mugiye gusembesha abana. Iri ni semba ari gisirikare, abana bagiye gufa pe gisege gisi umuntu. Nyabona bana mushire imbunda hasi n'umudazishira hasi, muzafu ubusa, muzashira mwese, muzazira ubusa. Kongo si yanyu, ni abakongomani. Kongo ni yabazayirwa. None mugiye gufa murafiriki noneho. Nyabona
ibiri mu bihorere Zaire yarabemereye ngo mucyari muri Zaire baremera uburenganzira muri bwa Zaire siyo mbabazahirwa n'abakongomani none se muzana indambara ngo murangiza abakongomani bose imirara iruta amajana 50 450 tribi ese muragira ngo mwe ukabisa mubara mose mwebu murarumwe gusa aho ni seri tribi ini communauté y'abanyamurenge gusa muvuga ngo abashi ababembe abavira abakasayi abangwandi abanandi n'abarega n'abandi mwese mu kwiyunga ngo muvuge ngo abantu muzabarangiza bose mubamare bizoshoboka ahubwo imbunda muzishire hasi umutekano uzagaruka mu gice cya Minembwe n'indondo yose mwene wanyu babwira nanjye ndi umunandondo wacu ni kundondo niyo twaraga twese tubagumanza mu mahoro ariko none ibindi mugiye muzana reba ko abantu bagiye gufubusa umusirikare hayambura amahuzo agahungira mu gihuru. Okay, ngira mwumvise audio. Iyi ni audio y'umunyamurenge akurikiranira hafi bino bintu twarasemereye nyamara turavuga nti muri ko murabeshwa cyane mu gihugu ca Kongo. Tshisekedi si wa muntu yaje nk'umuntu akeneye inyungu ziwe. Iki gihugu akeneye kugisubiza ku murongo kugira ngo kigire iteka n'ijambo kandi ariko arabikora. Tshisekedi yinvestisa amafaranga menshi uyu mwanya mu gisirikare, haba mu maformation yakorerwa hanze, haba mu bya gisirikare, haba wanashima na shusho media. Tshisekedi yarabasomye aravuga ati bano bantu bariko bakora kunuko abantu tubasubiza inyuma gatonya zino ntambara zigitangura murabona zari intambara z'amafaranga jewe sinoje ngaho ngo nemeze ko RDF ari gisirikare gikomeye oya sinokwemeza ko ari gisirikare gikomeye na gatonya. Izi nkotanyi zari zikomeye ku gihe ca Fred Wigema ahantu vyemeza cyane kubera ko uyu yari umugenerali agwanira ukuri ubundi iri kugwanira ukuri urita kiheba kugira ngo ibyo uharanira canke ibyo ushaka gushikako ubishikeko mu mahoro. Muri Minembwe bantu b'Imana, muri Minembwe mu misozi ihanamiye Minembwe izi zafize bamwe barakubiswe abandi bariruka. Sinzi ko mwumva nibigwanisho wanashima barataye. Sinzi ko mwumva audio uyu muvandimwe yaje kuvuga yavuze nti abarenga amajana 150 barapfuye. Imagine abarenga amajana 150 baramaze gupfa. Jewe nca nibaza ati none kukuntu bariko barapfa ko bavuga ubwoko bw'abatutsi ari bakenya. Ivyo biravugwa ni kamateka bivuga. None bizogenda gute bizorangira gute namba Kagame akunda buno bwoko by'ukuri ntubona ko ariko arabushira ku icumu abubona kubera ikadashobora guhagarika ino migwano guhagarika ino migwano. Mwaragiye murabona mu kiganiro twakoze ryari tuvuga ko hari ahantu ibigwanisho byari binyegeje by'abanyamurenge by'aba M23 RDF kubera ko zino ntambara baziteguye igihe kirekire kugeza naho baza barimba imyobo bashiramwo ibigwanisho bazokoresha hehe ngaha muri Kongo. Marabonye ibaze rero ahantu ndakwereka ko Tshisekedi yamaze gukomera akomeza n'iperereza giwe. Hano hantu bahamenye gute hano hantu barahamenye kubera ko hari benshi bo barahatanze bagatanga location y'ahantu biri bagatanga n'ahantu babinyegeje. No kuvuga iki hari abamaze kurambirwa zino ntambara, bamwe baricwa abandi bagata bakiruka impuzu bakambura bakagenda atampuzu bambaye kubera ko uruha urusoro ruri ngahanya mu misozi ya Minembwe za Mikenge hehe n'ahandi rurindwa umubu. Ndabwiye nti hariko harakora amadrone ateye ubwoba. No kuvuga ko niba tamanika amaboko ngo bagende bishikana gishobora kuba ari ikibazo gikomeye ku bana b'u Rwanda, gishobora kuba ari ikibazo gikomeye ku banyamurenge banashima bariko bagwanya igihugu cabo kibakunda kibarokonesa hama bagahitamwo kwifatanya n'abantu b'amabandi. Okay,
kugira ngo ndabereke ukuri reka mbanze ndabashiremo kano ka video mu karabe naka video kerekana ukuntu igisirikare cy'u Burundi kiri kumwe na FARDC hamwe na Wazalendo bariko barakontrola ngaha muri Fizi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans les fins fonds. Nous sommes en train de quitter Baraka. Nous montons vers le village de Bibokoboko. L'objectif ici, c'est de montrer à tout le monde ce qui se passe réellement sur le terrain. Comme vous pouvez le voir autour de moi, vous voyez, on est au milieu de nulle part. Regardez, vous voyez la route? Pour certains endroits, nous sommes en train de pister pour nous-mêmes. Je vous montre un peu l'état de la route. Regardez, devant. Vous voyez? C'est ça l'état de la route. C'est ça la route. On est en train de la traverser. Mais ici, c'est quoi l'objectif? Nous voulons rencontrer les habitants, les civils de toutes les communautés pour qu'ils nous disent comment ils sont sécurisés par l'armée congolaise, les FARDC, en collaboration avec l'armée burundaise. Vous allez suivre la réalité, ce qui se passe réellement sur le terrain et éviter les fausses informations distillées par des comptes basés aux États-Unis, à Kigali, je sais pas moi, dans d'autres pays. La vérité, elle est ici, elle est sur le terrain. Je suis avec d'autres confrères journalistes. Je vais vous montrer comment il est assis, dans quelles conditions, parce que où on va se compliquer. Voilà, c'est donc comme ça qu'on est. On est dans des conditions un peu compliquées, mais nous sommes dans l'obligation d'arriver sur le terrain pour vous raconter la situation telle qu'elle se présente réellement. Merci. Okay, ngira mwabibonye ariko hari abantu badashobora kuba bumva ururimi rw'igifaransa ngomba nze ndagerageza kubasubiriramo kugira ngo babitahure. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans les fins fonds. Ati bafasoni bashinga ntahe mwaramutse. Ati turi Nous sommes en train de quitter Baraka. Nous montons turi muri Baraka. L'objectif ici, c'est de montrer à tout le monde ce qui se passe réellement sur le terrain. Ati intumbero yacu nyamukuru niyo kwerekana ibiriko biraba kuri tele. Birumumenyesha makuru ari kumwe na coalition ya FARDC. Niwe ariko aratanga ano makuru. Comme vous pouvez le voir autour de moi, vous voyez, on est au milieu de nulle part. Ati nkuko mubibona aho turudomwa impande ya jewe turi kumwe n'abantu. Regardez, vous voyez la route? Karerekana aho bari. Nous sommes en train de pister pour nous-mêmes. Je vous montre un peu l'état de la route. Regardez, devant. Vous voyez? C'est ça l'état de la route. C'est ça la route. On est en train de la traverser. Mais ici, c'est quoi l'objectif? Nous voulons rencontrer les habitants. Ati intumbero yacu dushaka guhura n'abanyagihugu, les habitants de toutes les communautés pour qu'ils nous disent comment ils sont sécurisés. De toute la communauté. Dushaka guhura n'abanyagihugu, communauté yose nta muhutu nta mututsi bariko barashira imbere. Muvyumvirize Par l'armée congolaise, les FARDC, en collaboration avec l'armée burundaise. Vous allez suivre la réalité, ce qui se passe réellement. Muraza gukurikirana ukuri kw'ibiriko biraba. Les fausses informations Ati nimukurikire les fausses informations amakuru mabi mushikirizwa n'aba banyarwanda. à Kigali. Sizo n'abanyarwanda n'abanyamerika mene banabashigikiye. La vérité elle est ici. Ati ukuri kuri ngaha. Ukuri ngaha kuri te. Avec d'autres confrères journalistes. Turi kumwe n'abandi bagenzi bandi bamenyesha makuru. Dans quelles conditions? Parce que où on va se compliquer. N'urugamba mwicaye nabi ndabibona. Mwicaye nabi cyane. On est dans des conditions un peu compliquées, mais nous sommes dans l'obligation. Okay, ngira kanuze mwabibonye ko neza ko ahantu igisirikare cy'u Burundi kiri bobo ikibaraje ishinga no kugira nte no kugenda baraba umutekano w'umwe n'igihugu meze gute.
itandukanye na M23. M23 igitsinzwe ku makuru dufise nuko ikitangura itsembatsemba. Muri Kongo hariko hakorerwa genocide y'abahutu. Kadupresize neza tumenye rinda ku rukumu. Muri Kongo Kagame wewe yifuza guhonya umuhutu ari muri Kongo kubera ko uyu Kagame yanka abahutu kubi. Izi nkotanyi zanka abahutu kubi. Aba ba James Kabarebe bamaze kwica abahutu benshi amamiliyoni n'amamiliyoni muri Kongo, mu gihugu ca Kongo. Uku nukuri tugo turababwira. Iyi ni video yerekana ahantu ni muri Minembwe, ahantu bariko baragenda bafata. Iyo tubabwiye ko ibintu vyahinduye isura, hari abantu baza ngaho ntibavyemere. Iyi ni intambara ya propaganda. Iyo jewe nje nkashikiriza amakuru ngaha, hari abandi banyarwanda ashobora kuyitora akayishikiriza ukundi. Kanavuga wanashima ko byagize ente M23 ngureri ufise, ariko sivyo na gatonya ngira video mwayiboneye. Izi ngwano turimwo ni ingwano ziriko zirakogwa kuri propaganda iri hejuru cyane gose. Ni intambara ziriko zirakorerwa mu binyamakuru bitandukanye, byaba ibi bishigikiye igihugu cy'u Rwanda, byaba ibishigikiye igihugu ca Kongo. Niyo mpamvu tugerageza kubereka la verite. No muri Rubaya reka twasimbire gatonya. Muri Rubaya naho nyene ibintu ntibimeze neza cyane kubera ko ibiriko birabera Iminembwe nivyo biriko birabera ni Rubaya, kubera ko muri Rubaya objectif ihari no kugirane no kuhigarurira. Ariko muri Rubaya biracagoranye cyane kubera ko hano muri Rubaya mu biganiro agenda akora, naravuze nti hano hantu hari ubutunzi bwinshi buva i Kigali. Hari ubutunzi bwinshi bw'aba bagabo badashikana 10 wanashima. Ni naho mpamvu mubona igisirikare cyose cy'u Rwanda uyu mwanya bagishize hehe muri Rubaya. Ariko uko biri kose no muri Rubaya umwanya n'umwanya hashobora gufatwa, kubera ko no muri Rubaya ibiko birabera muri Mikenge, ibiko birabera muri Minembwe, no muri Rubaya niko biri. Abana b'u Rwanda bariko barapfa, abana b'u Rwanda bariko barahona, abadashoboye kwishikana baricwa. Ayo niyo makuru ahari. Ico norangiriza ko mbwira bano abantu badukurikirana, surtout message ndayitanga ku banyarwanda n'abanyamurenge. Mwoye guhendwa nibi bintu, mwoye guhendwa n'aba bagabo b'abasuma bariko barababeshe mugenda kumena amaraso yanyu ku nyungu for nothing. Ibi bintu kabisa muvyirinde. Kubera ko jewe ndemeza neza ko kugeza isaha M23 ibandanyiro krita ibandanye ikura abana mu mashuri, ibandanye ikura abana ahantu hose hatandukanye. Once aricwa. Hari abantu benshi bari mu izi ntambara atari ku bushake bwabo, ari uko babyisanzemo kandi atandi mahitamwo bafise. So mugubane natwe turabakunda cyane, tubasaba taragira sabonation subscribe mu bikore kugira ngo tubandanye tugirante tugwanya kino kinyoma kibishe, tugwanya dukubita kubera bino biganiro dukora ni biganiro bibica mu mutwe. Ndabizi cyane barapanitsa aho bari ntibamerewe neza kubera ko amanyanga yabo tubandanye twashira ku murongo. Turakunda cyane. Ciao.